mu ndwi iheze twarabwiye yuko hari inama yari yitezwe, inama y'abungere b'ishengero rya Pentecote. Tukaba twari twababwiye yuko iyo nama bazoyigirana n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Iyo nama rero yarabaye itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri muri mwaka w'2026. Iyo nama rero ikaba yabereye mu kigo c'amanama kiri hariya muri Mission Suédoise mu Kinindo. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yategerezwa kuba ngaho, ntiyashoboye kuhashika, ariko yararungitse intumwa ivuye mu bushikiranganje. Ivyizwa muri iyo nama ntivyabaye vyinshi, ariko cari kimwe gusa, kwari ukurabira hamwe ko CEPEBU ari ishirahamwe ridaharanira inyungu canke association sans but lucratif, canke ko ari confession religieuse canke ari ishengero. Ico kibazo baragihaririye ko umunyamabanga mukuru wa CEPEBU ati mbona vyoba vyiza tugiriye ko dutegura ibizovugirwa muri Assemblée Générale twimirije gukora. Acagira ko atanga n'iciyumviro ko kimwe mu vyo bokwiga ko muri Assemblée Générale ko bukurabira hamwe ivyerekeye itegeko rigenga CEPEBU canke stati za CEPEBU. Ati ivyo twobigira mu ntumbero yo kugira ngo twikonforme n'ivyo leta yadusavye gukurikiza. Ati kandi mwibuke yuko bimaze igihe kinini bitarakorwa nk'uko leta yabidusavye. Ico ciyumviro cashikirijwe n'umunyamabanga mukuru wa CEPEBU. Abo muri JDC ntibacakiriye neza, kuko bobo bavuga yuko ibizokwigirwa muri Assemblée Générale atari ngombwa yuko bavyigako. Bavuga yuko bazobimenyeshwa canke bazovyigako bashitse aho bazokorera iyo Assemblée Générale mu gihe yoba. Hagati aho biranugwanugwa ko hoba hagiye kubaho ishengero rya Pentecote nyakuri, ico bita Pentecote Unie du Burundi. Ibi rero ntawovyemeza uno musi canke ntawobihakana, kuko hamaze kuvugwa vyinshi ntivyaba, ibindi vyinshi vyaravuzwe, abantu bazababona birabaye. Abongereza rero nibo baciye bavuga bati wait and see, bati reka turindire turabe iyo bitura umutwe. Ikigira kabiri, abantu benshi barindiranye igishika kumenya icavuye muri rwa rubanza rw'abungere ruri muri parke. Gushika ubu ico parke yashitseko ntikiramenyekana, ariko abantu bagumana utubazo. Baravuga bati mbega abo bungere bagirizwa icaha c'uguhimba no gukoresha ibihimbano hamwe bo kwagira, canke hamwe vyogaragara neza yuko bakoze ico caha, mbega boca bababarirwa kubera basanzwe ari abungere? Ico ni ikibazo kimwe. Ikibazo kikira kabiri, baravuga bati mbega abo bungere boca bapfungwa nk'abandi bose? Ico ni kigira kabiri. Bati mbega kumwe ubutungane canke ubucamanza bw'u Burundi buhengama, aho ntibuzohava buhengama? Bati kwabo bantu basanzwe bafise n'amahera atari make nk'uko vyagiye biraza biravugwa, ntibazohava batanga igiturire ubutungane bukabeza kandi batari kwera? Ivyo vyose ni ibibazo abantu baguma bibaza
ni naco gituma barindiranye igishika kizova muri parike. Ikigira gatatu, ndiko ndavuga ibi bintu vya Pantekoti, abantu babibona ugutandukanye kandi ni uburenganzira bwabo. Harababona yuko jewe ndi umwansi w'ishengero rya Pantekoti. Harababona yuko ibi bintu ndabivuga kugira ngo nsambure canke mpimirize abagomba gusambura ishengero rya Pantekoti. Jewe rero ngaha ndavuga nti umuntu wese afise ivyiyumviro nk'ivyo canke bisa n'ivyo arihenda cane. Ahubwo nkora igihushane n'ico uwo muntu yiyumvira. Jewe mpagaze mu nzira y'ukuri. Jewe nshigikiye ukuri. Uwiyumvira ko noba nkoreshwa canke ngomba gusenyura ishengero rya Pantekoti arihenda gose, kandi Imana imubabarire. Hari n'abagera aho bavuga ngo kugira ngo mvuge ivyo nama navuze ngo nuko baba bampaye amahera aho ibambewe. Nagomba ndababwire igituma ibi bintu ndabikurikiranira hagufi. Muri make nsanzwe mvuga ku bintu bitandukanye ku gihugu. Abapantekoti nabo ni abanyagihugu. Ibi babako canke ivyo baba bariko barakora bibera mu gihugu. Nico gituma nimba mvuga ibindi n'ivya Pantekoti sinobireka. Ku batari babizi, kumbure igituma nguma nkwirikirana canke nguma mvuga ku bintu biraba Pantekoti, Pantekoti yarandeze. Inyigisho z'urufatiro nazironkeye muri Pantekoti no muri Katolika. Jewe naronkeye inyigisho, ivyo nama nabivuze. Kanatsinda iwacu barababwiye yuko ari umuryango urimwo abapantekoti ukongera ukabamwo n'abakatolika. Rero jewe nakuze atakarimbi mfise. Mvuze nti urufatiro rw'inyigisho zikomeye naruronse muri Pantekoti. Mu Kirundi baraca umugani ngo igiti kigororwa kikiri gito. Ivyo wize ukiri umwana muto canke indero uhawe ukiri umwana muto iragukwirikira gushika ube umutama. Urufatiro rw'ivyigwa narose muri Pantekoti rwabaye nk'ishashara muri jewe. Ivyo ndabivuze uko hariho abatabitahura, mugabo sinibaza yuko ivyo nize bizohava bimvamwo kugeza mvuye ngaha ku isi canke mu misi yanje y'ugusaza. Amajambo y'Imana, uturirimbo, indero, disipline, uturirimbo nka twatundi tuvuga ngo ndagatama ka Yesu ndanezerewe cane, mfise umwungere mwiza andagira kancura, arankunda ndabizi ndamwumva mpamagaye. Murumva yuko nkaho karirimbo kameme ndakaririmba atangorane. Kubera iki? Kubera kari mu mutima, kari hariya ibwina. Turutwana duto cane kandi dukunda Imana, yo turirimbe cane kandi dushime cane kuko turaba Yesu. Haleluya tumushime, haleluya tumushime. Kuwa mbere umwami Yesu yaracara komanga kurugi kumutima wanje, do yugururira shike dusangire. Aha. Urumva yuko
utwara utuntu twashitse ku mutima, utuntu turi ibwina mu mutima wanje. Ndumuhigwe, ndumuhigwe, imisi yose mu bugingo bwanje bwose. Ndumuhigwe, ndumuhigwe, kuko Yesu ari we nshuti yanje. Aho umwigisha yaba ariko arakubita kuri Bibiliya nk'uko umwumva. Ndumuhigwe, ndumuhigwe, misi yose mu bugingo bwanje bwose. Ndumuhigwe, ndumuhigwe, kuko Yesu ari we nshuti yanje. Voilà. Nama mvuga nti ico ukoreye umwana uko uri kuragikora, no kuvuga ngo igicapo uri kuragikoramwo mu bwenge bw'umwana canke mu mpemu y'umwana vyicapayo uko nyene. No kuvuga ngo haheze imyaka myinshi cane, ariko murumva yuko ntivyibuka. Nca mbona n'umwigisha ingene yaba ariko arakubita urushi kuri Bibiliya avuza nk'ingoma. Ico gicapo nje ndakibona nkacibuka. Kubera iki? Biri mu mutima. Uturirimbo nzi ni twishi wampaye inka. Reka ndangirize kuraka. Uducuti wa Yesu Kristo, wa Yesu Kristo, nitwihana ibyaha byose, gutukana, beno kubesha, no kugambarara birazira, yemwe biranuka, yemwe kuri twe. Aho urumva ugenda urashiramwo ivyaha, kwiba, gucanamwo, kurengeranira karimbi, kwankana. Urumva ivyo byose bica biba ibitero. Rero nagomba mvuga iki kintu, umuntu yo kwiyumvira yuko novyuka mu gitondo ngategura ibinyoma vyo kugira ngo nsambura ishengero canke nshigikire abasambura ishengero rya Pantekoti. Murumva yuko noba ngize nabi cane, murumva yuko noba ngiye kure, murumva yuko noba mpakanye ibiri muri jewe, murumva yuko ibiri muri jewe bitaba gifise sense. Ukuvuga ngo ahubwo ico nkora, ico kintu cose kiza kigwanya ishengero rya Pantekoti canke kiza kigwanya ukuri ko tuma ishengero rya Pantekoti rihagarara, ico kintu cose murumva yuko nanje ataco nokunda. W'inkuru y'umwana isubira inyuma, aho sinavuze imikate ya penkupe canke imwe bita kupe twajya ku Nweri. Voilà. Kuja guhimbaza Nweri. Baraduha imikate wampaye inka. Imikate iryoshe nyene, mwagenda mwaratse. Voilà. Bayiduha nka motivation. Kumotiva abana kugira ngo bakunde ijambo ry'Imana, kugira ngo bakunde inyigisho, bakunde Imana. Voilà, bakunde kuja mu miga. Voilà. Twariga imperezwa twe twatwara ibigori. Voilà. Ibintu hamwe n'ivyo neza yuko muca muvyibuka. Aha ndiko ndabasubiza muri kahise kugira ngo mwibuke ivya kera. Rero wibaza yuko jewe nama mvuga ibi bintu vyerekeye Pantekoti mfise intumbero y'ukwisambura canke intumbero y'ukugwanya aba canke bariya, uwo muntu nibaza yuko yihenda. Ahubwo nerekana ibikurikira. Nerekana yuko mu gihe Pantekoti yosambura ikicamwo kubiri, nukuvuga ngo yiciyemwo ibice.
ivyo bintu vyotuma Pantekote itakaza inguvu, ivyo bintu vyogira ingaruka mbi kw'ishengero, ku banyagihugu, eka mbere no ku gihugu, kuko Pantekote yoca itakaza ubwizigirwa, yoca itakaza igicapo ciza yari ifise. Abantu bose botangura kubona yuko muri Pantekote hariyo uburyarya. Nizera yuko ivyo atamu Pantekote canke umuntu wese ashigikiye ukuri canke n'undi muntu naho yoba atari umupantekote mugabo ataco bipfa na Pantekote, ivyo ntivyoheza ngo bimunezere. Ica kane nuko ibiriko biraba muri Pantekote vyose bifise abari inyuma yavyo. Nukuvuga ngo abari inyuma yavyo bafise agenda, bafise ihangiro bifuza gushikako, kandi iryo hangiro si ryiza. Iryo hangiro twovuga yuko ari iry'umwasi Shetani. Shetani nayo ntituzoyibona, ntituzohurira mw'ibarabara. Shetani ntiyigendera nk'uko abarundi babivuze. Shetani ikorera mu bantu. Irafise rero abo ba aja, irafise abikoresha kugira ngo bashike kuri iyo agenda. Iyo agenda si nziza, ariko mumenye yuko Imana yaduhaye impwemu yo guhitamwo ikibi n'iciza, utandukanya icatsi n'ururo. Voilà. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenya ukuri, ukuri nako kuzobaha ukwidegemvya. Udahagaze kuri ibi canke biriya, udahagaze ku vy'intara, ivy'amoko bimwe vyama bikunda gukoreshwa, wewe nyene urazi ukuri kuri inyuma y'ibi bintu. Umutima niwe mucamanza mukuru. Voilà. Wewe nyene hariho ikintu kiguma kiza mu mutima wawe, uravuga uti ibi aba bantu ndumva umego ntibari mukuri, aba bantu numva bari mukuri, ibi bintu numva ari kinyoma. Wewe nyene urabizi, udahagaze kuri vya bindi vyose mpejije kuvuga. Impanuro rero notanga, jewe sinifuza yuko ishengero rya Pantekote risambuka habe na gato, ariko ndahanura umupantekote wese ariko aranyumviriza ngo yumvirize ico umutima wiwe umubwira, akoreshe ubwenge Imana yamuhaye, asabe na mpwemu yera kugira ngo amufashe guhishurirwa ukuri, hanyuma ahagarare mu kuri, ashigikira ukuri. Ukuri niko kuzotuma abapantekote bidegemvya. Ukuri niko kuzotuma twese twidegemvya. Ukuri niko kuzotuma mu gihugu c'u Burundi haba umwidegemvya. Voilà. Nta kindi norangiriza ko atari ico. Unyagiriza canke wibaza nawe ko jewe ngomba canke ibinda bikoreshwa n'abantu bampaye amahera, voilà, canke ko nifuza ko ishengero rya Pantekote risambuka, Imana nibaza yuko izobimubaza, voilà, ku munsi kanaka na jewe ntaramenya. Imana nibahezagire mwese, yatwibandanirize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.